ndagushima mukunzi mwiza we wankunze umuramu mwiza ndagushima mukunzi mwiza we wankunze umuramu mwiza niwe mwami ubwiza niwe mwami ubwiza niwe mwami ubwiza niwe mwami ubwiza nta muntu n'umwe ashobora kuvuga Imana atabihawe nayo cyangwa kuvuga ko Yesu ari umwami atabihawe kuvuga na Yesu nyene ubwiwe no kuvuga ko nimba dushoboye kuvuga ko Yesu Kristo ari umwami cyangwa kwamamaza inkuru y'ubwami bw'Imana nuko ni ari Imana ubwayo yenyene yabiduhaye yabitwemereye kubivuga rero niyo mpamvu kuba turiko turapartaja iki turiko turakwiragiza hirya no hino ntimuze mubone kumenga ni effort zacu zabitumye biba kurya ego effort zacu hajya inyuma ya effort zacu hariho ikindi kirere Imana ibikirarema mu bantu kugira ngo abantu bayikunde do plus mu kwa mbere urashiye mu kwa kabiri umva ibihe byose haba mu bibi canke mu byiza utegereza gushima Imana kuko nubwo utoyishima Imana iguma yitwa Imana. Shalom shalom mumeze neza jewe meze neza kuri microphone mukaba muri kumwe na Elvis Bright akabiri gato gateke Imana nini behind camera mukaba muri kumwe na Carlos Ferna. So tutangure tubaramutse neza abari hagati mu gihugu abari mu gihugu abari hanze y'igihugu Ottawa Uganda Kigali TZ mwese turamaramutse cyane turabona ko mubandanye mudukurikirana mubandanye mugire subscribe like share and comment. So mbere ya kamera mukaba mubona abahungu babiri jewe ndababona nk'abakozi b'Imana cyane so baraza kubibwira tubakire cyane kuri TV yacu Wide Vision TV turakwakiriye. Ego murakoze cyane. Ego ramutse abakunze ba Wide Vision TV wongera ubabwira n'izina kugira ibintu tubijane neza. Ego ku mazina nitwa Alden Yitegereza. Ndi umwana w'Imana ndakunda Yesu. Ndakijijwe. Nkaba nkunda no guhimbaza Imana biciye mu kuririmba. Ego. Ego. Umusore wacu wakurikira. Turabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo abariko badukurikirana bari mu gisagara cya Bujumbura canke bari hagati mu gihugu ndetse n'abari hakurya y'amazi. Nitwa Nshimiyimana Patience nkaba nkijijwe ndakunda Imana nkuko umurongozi wacu yabivuze mwarahezegiye gose. Ya bose baravuze bahuriye ku ijambo rimwe vuga ati bose barakunda Imana barakunda Kristo. Naje mu journaliste wanyu nje ndakunda Imana cyane kandi cyane kuko niyo Mana yacu sivyo. Hari akajambo uvuze uravuze ati uyu niwe murongozi wanyu. Yego. Niwe murongozi gute mu biki? Ni murongozi wa umugu wacu Gazent Mate. Niwe yashoboye kutwegeranya donc tui abaririmbyi. Yewe ihishurwa ryaje muri we. Umva bisanzwe niwe murongozi. Okay, so nk'umurongozi reka nawe tugire ico tumubaza gatoya. Ego nkuko mugenzi wawe avuze ati niwe wazanye ishurirwa gige team eske n'iryari wumvise iryo ishurirwa ryakujemo ryari byagenze gute? Ego mumbaje ikibazo ciza cyane. Bisanzwe ishurirwa ni ikintu namaye kuva kera cyatanguye kuza mu mwaka wa 2016 neza 2016. Ego niho cyatanguye kuza kuko kera narakunda kuririmba narakunda kumva ko mfise ikintu muri jewe cyo kumva ko no kwagura ingabire guhimbaza Imana biciye mu kuririmba ariko ngeze muri iyo myaka mu mwaka wa 2016 ntangura kubyagura kuko niho natangwe kuza ndaririmba
ko kera twaririmba turi muri eglise gusa Yes. ariko ico gihe niho natangura kuza ndasohoka kubera ko wasanga kubera ko nari ngeze secondaire mu mashuri yisumbuye Yes. niho rero nari niga mu mashuri yisumbuye ico gihe niho natangura kubona experience yo kuririmba uri kuririmbana n'abandi atari muri eglise gusa uri kuhimbaza Imana rero biranshiramwo inspiration nini cyane icyumviro cyo kumva yuko no kwagura iyi ngabire atari jewe jenyine ariko ndi jenyine ubwanje ariko nkayisangiza n'abandi turi kumwe b'abagenzi canke ba frère dusanzwe turi kumwe muri ico kintu cyo kumva ko turakunda Imana turasenga numvise ko noyibasangiza kugira ngo dushobore kuba kumwe dufatanije ingabire zacu kugira ngo dushobore kurema ikintu kimwe Imana ihimbagwa naco sero n'abantu bayo yego rero vyaje muri uwo mwaka uratubwiye neza ati ko vyaje en 2016 yego iyo niho ishuri rwa rironse n'iryari watanguye ko igihe wahura n'abajyanye batandatu aba patience n'abandi bose igihe wibabwira babifashe gute bavuga ati ibintu tugiyemo jean no guta umwanya bani y'ibintu bikiri bishasha n'ubu niyo biriko biraje gasanga sometime warahuye n'ibiguciniga bavuga ati no ibi bintu giyemo ntibizopasing afite ico gihe sinashose ndabibabwira kuko nanje bwanje byaramanje birantera amadute kuko narimvira ntinzohera he eske nzobitangura gute eske ni gute noshobora kuvyagura novyagura je ndi jenyene mva naje byaransiga ukuntu ariko ndakunda Imana cyane kuko iyo Imana itanze iyerekwa niyo ibiza uburyo iryagura mu muntu n'uburyo iriherekeza kugira ngo irishikane rihishuke rigaragara abantu baribone rero ico gihe byanzamwo sico gihe nabibabwiye haraciye imyaka kuko nagiye kukibasangiza iriya imyaka ishika nk'itatu ego niho oya narabibabwiye natangiye kubibabwira natangiye kubibasangiza ati faut que twogira groupe tukaja hamwe tugakorana tukahimbaza Imana dukoresha ingabire zacu zukuririmba niho byatanguye kuza cane muri je kumva ko no bibasangiza kubisohora kumva ko no bisohora ubundi ico gihe cose imbere yaho iyo ya 2000 mvuze inyuma y'imyaka 3 no kuvuga ko hari inyuma ya 2020 inyuma ya 2020 gutyo no kuvuga ko inyuma ya 2020 2019 kumanuka ico gihe cose gushika 2016 gushika 2016 ico gihe cose nari nkiriko nanje ndarondera donc uburyo noshobora kuvyagura kwanza kubwanje kuko narakunda guhimbaza rero twahuriye muri quartier ntivyari byoroshe kumva ko noca ndababwira ico ciyumviro ariko twamanje turaba abagenzi kuko ntigiye kwiraba suko tuba turi abantu basengera muri eglise imwe twese oya ariko uko kuntu twahuye nabo byarafashije kumva ko ndiko ndumva inspiration muri je widuga kuko narahuye n'abafrère basenga kandi bakunda Imana kandi bafise ingabire y'ukuririmba nkuko nanje ndayifise rero byarampaye courage kumva yuko nanje ndafise ikintu noshobora kubasangiza tugishize hamwe twese tugakora ikintu ciza cane kandi gifatanye n'umutima w'Imana kubw'abantu yego so hama kubera iki iryo zina ari ryo wahisemo kwita iyo team iryo zina kandi hari amazina menshi power of song kubisanzwe iryo zina worshiping deep yego urumva yose n'amazina mugabo kuvuga ati ndahisemo iri kubisanzwe iryo zina uburyo ryaje uburyo ryaje nanje ubwanje byaransize ukuntu byafatanye n'ukuntu nari nsanzwe nkunda ibintu byo gusenga canke gukunda Imana muri rusange navuga ni gukunda Imana kuko iyo ukunze gusenga ubura umuntu ukunda Imana ubura umuntu ukunda guhimbaza ubura umuntu ukunda gutazira rero iyo umuntu ukunda gutazira hariho ahantu biba vyugariye hambere vyugariye mu bucuti bisanzwe ugiye kumva iryo zina Gaz Intimate cyo gisigura umugenzi wa hafi ku Mana no kuvuga akadasohoka ku Mana mu kirundi ciza no kuvuga yuko ugiye kubira ivyo byose bifatana n'umuntu abakunda Imana
aba akunda ibintu donc byose bifatanye n'ubwo n'ico Imana ivuga canke n'ico Imana ishaka. Ni ukuvuga yuko haba ibintu byo gusenga, haba ibijanye no guhimbaza Imana, ibijanye no gutazira Imana, ibijanye no kuririmbira Imana, just ibintu nk'ivyo nibyo bintu bifatanye n'umuntu afise umutima ukunda Imana. Rero niyo mpamvu numvise ko no kwimatanya n'iryo zina God's Intimates, kumva ko tworisangira nabo, kubera ko iyo uri umuntu w'inshuti, kuko je ndabikunda cane, hambavu yuko umuntu yokoresha ibintu bihambaye, ariko Imana irakunda umuntu ayikunda cane, umuntu ayegera. Nico kintu canyenspiye kumva ko ibyo twokenera byose ku Mana canke iby'Imana byose ishobora kuduha nahandi biva mu rukundo rwayo. Rero kubw'urukundo rwayo byose niho biva. Rero niyo mpamvu iyo niyo inspiration numvise yonzamo kumva ko il faut que iri zina ndaryagura, apana kuryagura gusa muri titre, ariko comme nsanzwe ndabikunda, ndumva ko ari ryo zina ndongorerwa mwemu ya ama, kumva ko twoshiraho rikaba ari izina ry'umugwi. Yego. Okay, so Patience, mwebwe igihe umurongozi yabashikiriza ico cyumviro, mwabifashe gute? Murashobora kuba mwaravyemeye ugasanga namwe mwari musanzwe mufise iyo vision canke izo ndoto so ku munsi umwe namwe muzokora group, hama mukaje vuga ati okay, ko harinze haboneka umuntu abidupresente, ni vyiza cyane ko twobibamo. Bikora byumva cyangwa ugasanga none barabagobereye yabaye bubingingire gaje umuntu umudraze ariko ugera ku rwego wo kudiraga umuntu atagukunda akagukundira. Urumva eski ivyo bintu wowe warabikunda canke byabaye kukudiraga nawe usanga wabikunze tu? Bon, twebwe icambere na mbere nuko kwanza twari dusanzwe twe turabaririmbyi, uko turi batandatu, umwe wese yari umuririmbyi, usanga ari mu worship muri eglise kanaka. Urumva rero kutubwira kutuzanamwo icyumviro cyo kuririmba, ahubwo cyari nk'igikere batereye mu mazi, igikere gitereye mu mazi, umva ubu cyorohereje gose. Rero umva yaje kutubwira ati ingo tugiye timu yo kuririmba, naho dusanzwe turirimba, umva byaciye byoroha gose, tugira team. Bamwe dusanga umwe aririmba, harimo uririmba rya mbere, harimo uririmba rya kabiri, rya gatatu. Rero kujya kuntu twahora turirimba kuri eglise, umwe aririmba rya mbere rya kabiri, tubishira hamwe bica bibyara ikintu kizima. Yego. Wowe nama ndakubwira ko uri munsi taburi by'inyishura. Bakunzi wa Wide Vision TV, nuno mugwi udasanzwe ubikura bikora neza muri kino gihugu cacu. So twarabonye kuri YouTube indirimbo muheruka kurekura ivuga ati ndagushima. Ndagushima. Kubera iki ya ndirimbo kuri kiya titre ivuga ati ndagushima, yazanywe nande? Iyo ide yazanywe nande? Mbega eske ni gicapo ca ndagushima, hama abandi baca baza bandika ko amakupe canke ni indirimbo umwe yayizanye yose, hama bavuga ati ngiye indirimbo ndayibashikirije, namwe nimushiremo amaju yanyu? Indirimbo ndagushima ni kirundi kwanza, urumva kari kibi ndagushima, kandi gushima ni gushima ibihe byose. Mu kwa mbere urashima, mu kwa kabiri umva ibihe byose, haba mu bibi canke mu byiza utegereza gushima Imana, kuko nubwo utoyishima Imana iguma yitwa Imana. Hama indirimbo ingene yanditswe ni umwe muri twebwe yazanye iyo ndirimbo, yagize yerekwa na nyene kwa kuni nyene. Oya sibanga ni Kiongozi, umurongozi wacu. Ego niwe yayizanye ikwiye kweri, yaraborohereje musaza mu vyaro. Ego hariho nimutore mufungura couple ya mbere, ya kabiri, ya gatatu ikwiye gusa nyene ko tuba turi umugwi arayizana, turayumviriza nimba ari akantu dukosora tuvuga ati oya aye duhindure uye akatukaririmba uku akatukongeremwo mugabo ahanini niwe yayanditse. Yego hama turapanga kuko umwe wese yarafise indirimbo, uko turi batandatu umwe wese yarafise indirimbo. Yego umva turazizana turazishira ngaho, ariko tumaze gushira ngaho tubona ko ariyo twokora. Ntitwayitoye ngo nuko yari wari Kiongozi ari wari umurongozi oya, twayitoye kubera ko twumva twese impwemu ariho iri kirahuri, twese tuko dukubita kuri iyo.
yego nuko ya ni indirimbo twabonye yagira bikora cyane neza kubera ni indirimbo ya yose ya backup menshi turagenda tugiye kuraba kuri TikTok giye kuraba kuri IG urabona abigeme bacu ba Kristo buzuye ubwiza bw'Imana barayikoreye ama challenge kandi ama challenge ameze neza sivyo yego turabona neza na neza ko mwari mwayubakiye tene izoshikirako sivyo yego kandi ugiye kuraba neza n'umwimbo kuri YouTube no musi none ko ndaraba nasanze iri muri 2,6k ama views y'abantu bayiravye biramoneka cyane abantu 2,260 na iyo bamaze kuraba igikorwa washize kuri YouTube uravuga ati by'ukuri iyi ni intambwe wowe nk'umurongozi uri kuravyihweza bijyanye wowe ubivuga ku iki ubibona gute uvyumva gute muri wewe uyibonye umaze kutugaburira ikintu nka kijyanye kimwe ukabona ko ari abantu bari barakiraba mu bwinshi wowe ubibona gute ego bisanzwe hariho ibikorwa bimwe bimwe bibonye nawe utangara kubera ko ni byiza ko hari ibintu bimwe bimwe bibaye bigoye ko umuntu abyitirira kubera ko nta nkomezi zihambaye cyane yabishizemo ariko muri byose dushima ubugombe bw'Imana kuko ico tuko turakora canke ico tuko duharanira si inyungu zacu ku bwacu ariko ni kugira ngo Kristo canke message y'Imana ishike ku mutima w'umuntu wese kandi umuntu wese abetushe niyo message hama yumve ko afise kujya indirimbo yitwa ndagushima yumve ko nawe afise iryo shimwe muri we ryo gushima Imana sero n'ivyo yamukoreye sero naho yamukuye bisanzwe ijya n'indirimbo nanditse nyene ndi haracigiye kinini nayanditse ico gihe ndi muri église nari muri église encore muri kiti wanditse indirimbo uri muri kirti yego bisanzwe message ni Imana yayima numva ko iri kirama na melody direct kumva ko noshobora kuyandika yego tugeza kiti naciye ntambira ndaja kuyandika ariko yangumyemwo rero novuga ko kuba bimeze uku kuba YouTube igeze muri 2,6k si kubwe nkomezi zacu suko turi abantu bahambaye cyane ariko ni kubwo bugombe bw'Imana ni kubwo Imana yo nyene ubwayo ariyo yabishatse kuko iyo ushitse ikikugwaho Imana yonyene iramenya igicira inzira kugira ngo ego igicagurika gicira inzira kugira ngo na wa muntu ari hariya mucendajuru nawe nyene azashikirwe niyo message ego nubwo natwe dushiramo effort sero n'uburyo Imana iduha ivyumviro kuko natwe Imana iradushiramwo ivyumviro irashobora gushiramwo ivyumviro ati yijane ku radio yijane hariya yihuriya n'aba bafise ama media ego n'abantu batandukanye bafise ama media ivyo vyumviro byose biva kuri mwe muyera kuko ijambo ry'Imana ngo nta muntu numwe ashobora kuvuga Imana atabihawe nayo canke kuvuga ko Yesu ari umwami atabihawe kuvuga na Yesu nyene ubwiwe no kuvuga ko nimba dushoboye kuvuga ko Yesu Kristo ari umwami canke kwamamaza inkuru y'ubwami bw'Imana nuko ni ari Imana ubwayo yenyene yabiduhaye yabitwemereye kubivuga rero niyo mpamvu kuba turiko turapartaja iki turiko turakwiragiza hirya no hino ntimuze mubone kumenga ni effort zacu zabitumye biba kurya ego effort zacu hajya inyuma ya effort zacu hariho ikindi kirere Imana ibikirarema mu bantu kugira ngo abantu bayikunde do plus kubera ko si kubw'inkomezi zacu muri byose ariko ni kubwo mwe muyera yabigomvye canke uburyo abitumbereza ego tugende tugana ku musozo ikintu ndiko ndabaza ni cyane turiko turaraba neza ijya ndirimbo urabona ni indirimbo ifise ama image ameze neza kandi biragaragara kandi indirimbo yari ifise na image yo hejuru bisobanuye ko n'ama drone yahakoze so ikibazo abantu benshi bagize baravuga ati eske aba batipe barafise management yo ishobora kuba yabamanaginze muri kino kintu ngira bashobore kuronka batanga image zimeze neza muri studio bigende neza uravyumva turafise n'amakuru avuga ko ijya ndirimbo yari yarakozwe kera ariko hagiye haraba ibibazo bimwe bimwe vyo gusohoka kwa audio eske iyi timu yanyu irafise management canke ni kwifasha canke tureke no kuvuga management irafise abantu bayifashe mu mugongo
Okay, mubaje ikibazo cyiza ku bijanye n'ico novuga ko timu yacu ni twebwe nyene ubwacu ko turi batandatu. Yeah. Ego nimba mushobora kubona kiye gikorwa carasohotse kurya ni twebwe nyene hagati yacu, uretse yuko uko dusanzwe tuba turiko turakora urashobora kuronka umugenzi ukamusangiza iciyumviro canke ukamusangiza idufise yuko uri Canke mu buryo kurategura. bw'amafinance. Okay, mu buryo bw'amafinance tuvuze management nta management ihari komutere novuga ngo irahari nyene ishingiwe bwa God's intimates. Ubundi twebwe ni twebwe nyene hagati yacu tugerageza kwiyegeranya kwirondeza tukaraba uko nyene twobigenza. Ibibanza, imyambaro. Ego ni Imana nyene ubwayo dushoboza uko tugerageza natwe ubwacu, kuko uravye ubu abajene benshi ibintu bahurumbira n'ibintu bitandukanye, ariko twebwe kuba twumva ko uronse ivyo 5,000 utoshuja kubirya kubinwa ifana canke kubirya Rolex, abantu benshi niko babimenyereye muri kino gihe. Twe twumva ko urashobora kubibika kugira ngo ubibikire ico gikorwa c'Imana. Donc muri God's intimates twumva ko uronse ivyo 5,000 ivyo 10,000 ayo mafaranga uko ari kose cotisation kugira ngo dushobore gukora ikintu kizima Bisa neza. hagati yacu. Rero nuko bigenda, rero nta management novuga ko ihari pour le moment, nta ihari. ariko ariko- barakurikirana bavyumve abakunzi ba Wide Vision TV na management ihari. Arabivuze neza, umurongozi aravuze ati ayo ma Rolex mwaba muri ko murajya abakobwa bubu mwatuvyibuhanye vrema mugabo izo 4,000 zo 5,000 muzore murazibika kubwa ino team urana ibaha ibintu vyiza iranabahezagira. Jaronye bisi narindi mugiye muri ville zarumva bayitayemo Chandakurayo kura mfise ifoto yo ndavuga ati uraho mujama turazi nayo niwe yayivye uravyumva nayo kwerekana ko nitutse nayo uyu mujama uyu turazi nayo niwe yaririmbye uravyumva. Ego Ugiye kumva muri bisi bariko baravuza iyo ndirimbo ugasohoka muri bisi kumva bariko barayivuza uravyumva. Ukaraba kuri YouTube ukabona bayirabishije amaso kandi ni image isa neza. Vyukuri murakwiye tuze turafashanya kugira ibikorwa vy'Imana bigere kure, abari hanze babibone uravyumva. Vyukuri nibazo abariko baradukurikirana ko bavyumva bro. Dufashanye ni team ibikora neza. Okay? So rero ikintu ariko ndavuga patience. Ijya shati wari wambaye muri clip ko nasura kuyibona. Murafise umusiriste yari yabambitse. Bon. Ego tunamushimira cyane. Happy canke happy bivana bamwita happy. Ego bivana n'igihugu ururimi ushatse kuvuga. Happy canke happy byose biravugika. Savage. Savage. Ego Happy Savage stylist ni styliste ni styliste. Ego styliste. Styliste. Kivuye muri style. Mama we. Ego yaragerageje vraiment aradufata mu mugongo. Nubwo nyene bitari byoroshe ariko vraiment Imana imuhezagira hari hose aha yo bari kuri Imana imuhezagira. Happy Savage Savage. Savage. Namukoreye promo natandishe. Yego. So imbere yacu rero ahabwo ikindi cyanyuma eske ibintu vy'ibibanza byarabagoye canke twarabonye mwarakoreye mu bibanza bimwe bimwe na cyane turakoda kugira ugasanga kwinjiza kamera bisaba uburyo byarabagoye canke hari ama service nyene muri ubwo bufasha nyene babahaye urimo. Kubisanzwe ahantu hose twakoreye mu bibanza harimo bimwe nkuko mubivuze ntiba byoroshe, ariko turashimira Imana twarabirishe bimwe hamwe twahararishwe uburyo twakoreyeho. Ego nkuko mwabivuze murabizi kwinjiza kamera ahantu uko biba bimeze. Ego so abariko badukurikana mufise ibibanza bimeze neza vy'ukuri muze muratanga ibibanza kuri abantu basore bacu, tureke abasore bacu abari muri industry y'amafilme, abari muri industry y'ibintu byose byaribyo byose, aba boss bacu turabinginze muze muratanga ibibanza kugira natwe abajene tuze turabaye ibintu bimeze neza. So murabaririmbyi oya ni Moge na Mutama ya kapera vre
Ego. kandi ndabona ngaho imbere yanyu mufise umudiho Ego. kugira ngo turabaye akapera vraiment ndagufashe gitari tonto kanegereye n'igihe kinturitse inkimbari yami rya Dawidi yavugisha Patience waraje wakuwe Imana gusa je kubwanje ntabyonze nuzi kuvuza gitari ariko Imana yabizi ko Dawidi muhemu yaramaze kumuza mwe yaravuze n'ibintu adashobora gusobanura safi ahoranyishe rero murashobora kudutera kapera gatoya ndagushima mukunzi mwiza we wankunze umuramu mwiza ndagushima mukunzi mwiza we wankunze umuramu mwiza niwe mwami ubwiza niwe mwami ubwiza niwe mwami ubwiza niwe mwami ubwiza niwe mwami mubwiza haleluya Vraiment igituma iyo ndirimbo hamwe twagumye tugaruka ku bintu byo gushima twiyumvire kuja muri studio kuva kera turavuga abana twibutse kuko turagenda kuba producteur batandukanye bamwe amahera baradutwara kubera ko izina kandi ibintu ko bivuga ubabaye vraiment byarakubabaye ico gihe twarabaye gose ariko mu nyuma turatahura yuko twaremewe gufasha peut-être ko uwo muhinyanyo twagiye ko ubwa mbere kwari kugira ngo hari gihe usanga amahera yarayakeneye natwe kubera ko twaremewe gufasha ugasanga ico gihe ikibazo cyaciye gikemuka kubera ko amahera twamushiriye ego byaratugoye gose turiyumvira ati niwe mwami w'ubwiza niwe mwizigirwa turamushima ibihe byose yaba mu bihe bibi cyangwa mu bihe byiza tugenda n'amaguru tugenda n'amabisi bayadutwara iki nta kibazo twama dushima ibihe byose akajambo ka nyuma cyo duhereze ikiganiro ariko baradukurikirana abo babwira nk'umurongozi wa team ego ijambo rya nyuma numva twohereza ko turashimye cyane bwa mbere turashimye cyane Wide Vision TV ego turayishimiye cyane kuba mwatwemereye kuduha ino emission ego muri abantu bo ku mutima cyane kandi muri abantu bashigikira impano merci beaucoup kuko ibi birashobora gutuma abantu bashika kure cyane kandi bashobora gushika ahandi hantu kuko ibi bikurikirana abantu batandukanye turashimye cyane muri rusangi ku muntu wese yumva afise umutima wo gushigikira igikorwa c'ubwami arahawe kaze cyane kuko turi mu bwami bw'Imana kugira ngo twubake twese ku muntu wese afise umutima w'ubwami kumva ko ushobora kubaka ubwami bw'Imana biciye mu ngabire maybe ushobora kuba udafise ijwi ushobora kuba ryoririmba ariko ukunda guhimbaza hariho kuririmba no guhimbaza udafise ijwi ryo kuririmba mugabo ukunda guhimbaza mugabo akaba ari udafise ijwi ryo kuririmba kandi asanzwe anahimbaza ni byiza ko umushigikira mu buryo ubushoboye kugira ngo ingabire zose zishishikare kubakana nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ko tugize nk'uko turi shengero turi umubiri twese tugize umubiri umwe kandi umwe wese ari urugingo rwa mugenzi we ego Patience akajambo ka nyuma ko ariko aradukurikirana akajambo ka nyuma nuko shimira abadukurikiranye bose ndanashimira Wide Vision ukuntu ishigikira cyane ugwarukana cyane cyane rukicaruka yes ego nukuri ukuntu mutatwirengagiza nukuri Imana ibahezagirire cyane hama tunatumirira abantu ku bwinshi mugende mu rabiya ndirimbo ndagushima kuri channel yacu ya YouTube wandika Gazent Mate don't forget to subscribe
yes Yeah. bakunzi ba Wide Vision TV ikiganiro cyacu kigarukiye hano ndasubiriyemo abariko baradukurikirana mu mingo zitandukanye Canada Ottawa TZ Rwanda Kigali turabakunda cyane tugiye n'u Burundi bwatwibarutse Burundi mubandanye mugira subscribe like share and comment mukaba kuri microphone mukaba mwari kumwe na Elvis Bright kabiri gatunga bashimira cyane na cameraman wanje Carlos Fena imubandanye mudukurikirana ibiganiro vyacu twama tubibaha uko bukeye uko bwije kandi bimeze neza turabakunda cyane muheza gigwe be blessed big up